Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ndaguhaye kaze ntunyemerere ngoye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igihanga umuntu umwe yarishwe mu gitero c'abitwaje ibigwanisho. Umuntu umwe yarishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mw'ijoro ry'uwu w'Imana rishira uwa mbere. Ico gitero cabereye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo yishwe haturuka kw'ibarabara rya gatanu hafi yo ku mugwa mukuru wa komine Gihanga. Muri ako gace niho ico gitero cabereye. Kubw'abanyagihugu baho, umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bavuye mw'ishamba cimeza rya Rukoko riri ku rubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Barinjiye muri iyo zone hafi isaha 6:10. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu ntara ya Rutana umwigisha yarakubiswe n'indongozi z'umugambwe CNDD FDD. Umwigisha wo kw'ishure ryisumbuye rya komine rya Buta muri komine n'intara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi yarakubiswe ku mugoroba wo kuri uwu w'Imana. Abikekwa ko bamukubise barahagaritswe umwanya mutoya mu nyuma bararekurwa kw'itegeko rya buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga. Abanyagihugu bo muri iyo ntara basaba ubutungane kuri uwo murezi. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Nayo abanyagihugu baracafise ibikomere inyuma y'imyaka 8 y'ubwicanyi bwo kuwa 11 na 12 Kigarama 2015. Imyaka 8 inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 11 na 12 Kigarama 2015 i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji no mu micungararo yaho. Bamwe mu bacitse kw'icumu bavuganye na SOS Media Burundi baracibuka amabi babayemwo. Impunzi z'abarundi zakorewe amabi zahawe ishano canke ziborezwa igufa mu mwaka w'2015 mu Burundi zisigura ko zibayeho mwihahamuka. Ano makuru nayo nyene ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndi bugushikirize ino nkuru ivuga ko imasisi ndetse n'irucuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bariko barahunga uburere buriko buberamwo intambara. Abantu ibihumbi 57 mu kiringo kitarenga ukwezi kumwe. Ico giharuro gitangwa n'ibiro bijejwe gufasha vya ONU muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo OCHA RDC. Bahunze mu kiringo co kuva ku wa mbere gushika ku wa 30 Munyonyo kuko intambara zasubiriye gusutama hagati ya FARDC gifadikanije n'imisore ya Kongo ishigikiwe n'abategetsi ba Kongo bagwanya umurwi M23 ku ruhande rumwe hamwe n'iyindi mirwi yitwaje ibigwanisho ku rundi ruhande mu bice bitandukanye vyo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Bandanya kubana natwe. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko muri komine Gihanga hari umuntu umwe yishwe mu gitero c'abitwaje ibirwanisho. Umuntu umwe yarishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mw'ijoro ry'uwu w'Imana rishira uwa mbere. Ico gitero cabereye muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo yishwe haturuka kw'ibarabara rya gatanu hafi yo ku mugwa mukuru wa komine Gihanga. Muri ako gace niho ico gitero cabereye kubw'abanyagihugu baho. Umurwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bavuye mw'ishamba cimeza rya Rukoko riri ku rubibe rw'u Burundi na RDC barinjiye muri iyo zone hafi isaha 6:10. Abo bagwanyi baragerageje gusitura ikiraro biranka. Igisasu cakoreshejwe mu gusitura akararo gatwara amazi carateye ubwoba abanyagihugu kubw'amasoko yacu. Umuntu umwe yarahagaritswe n'inzego z'umutekano.
uwo muntu yapfuye co kimwe n'uwo yahagaritswe bose baturuka i Gihanga bari banyurujwe n'abo bantu bitwaje ibigwanisho uko akaba ariko amasoko yacu avuga kuri uwu wa mbere mu gitondo haribonekeza abasirikare n'abapolisi benshi muri ako karere ibarabara ntiryarengana neza hari ishirahamwe ririko rirakora ibishoboka kugira ngo risanure ico kiraro casituwe n'ico gisasu abo bantu bitwaje ibigwanisho bari bafise intumbero yo gusitura uruzi Kajeke ruhuza intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi n'ubundi burere bwo mu burengero bw'igihugu uko akaba ariko abanyagihugu bigana muri Nyakanga guheze ikindi gitero cegekwa kuri uwo murwi Red Tabara ufise ibirindiro muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cari cahitanye abasivile babiri ku mugwa mukuru wa Gihanga muri zone Gihanga Musitanteri hakaba ahamagarira abanyagihugu kuguma bari magabo nta murwi n'umwe uremanga ico gitero nayo mbandanije ano makuru kandi nuko mu ntara ya Rutana hari umwigisha yakubiswe n'indongozi z'umugambwe CNDD FDD umwigisha wo kw'ishure ryisumbuye rya komine rya Buta muri komine n'intara ya Rutana mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi yarakubiswe ku mugoroba wo kuri uwo w'Imana abikekwa ko bamukubise barahagaritswe umwanya mutoya mu nyuma bararekurwa ku itegeko rya buramatari wa Rutana Olivier Nibitanga abanyagihugu bo muri iyo ntara basaba ubutungane kuri uwo murezi kubw'abanyagihugu bo ku mutumba Gitaba uwo mwigisha yakubiswe mu ijoro ryo kuw'Imana uheze hafi isaha 2 z'ijoro abanywanyi batatu b'umugambwe uri ku butegetsi imfura nzima harongoye umugambwe CNDD FDD kuri uwo mutumba uwurongoye imbonerakure ni ukuvuga umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi yitwa Karaveri ndetse n'umukuru w'umutumba Damien Nyinahamira baranyuruje umwigisha wo kw'ishure rya komine Buta uwo mwigisha Benoit yajanywe ku biro vya zone imbere yo gukubitwa abamukubise bamusize ari ikiruruma kubw'ababibonye bukeye bwaho uwurongoye imbonerakure yarahagaritswe n'igipolisi mu nyuma umukuru w'umutumba Gitaba Damien Nyinahamira nawe nyene yarahagaritswe n'igipolisi ivyatangaje abanyagihugu bo kuri uwo mutumba iminsi 3 inyuma y'uko guhagarikwa kwabo bararekuwe kubw'amasoko yegereye iyo dosiye irekurwa ryabo ryategetswe na Olivier Nibitanga buramatari wa Rutana buramatari yavuze ko bagwaniye igihugu rero ko bidakunda ko baguma mu gasho uko akaba ariko bivugwa n'isoko ryegereye iyo dosiye abanyagihugu bariyamiriza iyo nyifato ya buramatari Nibitanga yategerezwa kubahiriza amategeko kwiyibutsa Olivier Nibitanga arakurikiranwa ku caha co kuboreza igufa umudandaza wo ku mugwa mukuru w'intara afadikanije n'uwahoze arongoye igendereza muri iyo ntara uwo yahoze arongoye igendereza yarabogojwe muri ayo mabanga amasoko yegereye iyo dosiye akaba avuga ko uwo buramatari yavugiwe n'umushikiranganji wa mbere ari nawe muraganyi wiwe mu bugeni uwo mudandaza yahohotewe ntagishobora gutambuka neza imyaka 2 inyuma yo gukorerwa ayo mabi haracagendera ku bibando amasoko mu butungane harababazwa n'ukuntu urwo rubanza rwanigiwe mu menshi mu gihe ivyemezo vyose vyari bihari kugira ngo abo bakozi ba leta bakurikiranwe mu butungane nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Bujumbura abanyagihugu baracafise ibikomere inyuma y'imyaka 8 y'ubwicanyi bwo kuwa 11 na 12 Kigarama imyaka 8 inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 11 na 12 Kigarama 2015 i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji no mu micungararo yaho bamwe mu bacitse ku icumu bavuganye na SOS Media Burundi baracibuka amabi babayemwo impunzi z'abarundi zakorewe amabi zahawe ishano canke ziborezwa igufa mu mwaka wa 2015 mu Burundi zisigura ko zibayeho mwihahamuka ku bwa GMV impunzi iba i Kigali mu Rwanda amagenekerezo ya 11 na 12 Kigarama 2015 azokwama hari ntibagiranwa mu buzima bwanje ku vy'ukuri umunsi wa 12 Kigarama 2015 mbere kuva mu ijoro ry'uwa 11 yabaye iminsi mibi kurusha iyo nigeze kubona mu buzima bwanje nivyo ko nari nshigikiye ibitero biriko biraba nubwo ntabigiyemwo ariko kubisubiza inyuma ntivyansize ku ruhande
abapolisi bansanze iwanje mu Nyakabiga ni mu gisagara ca Bujumbura hagati. Imana ishimwe kuko ntibumvikanye ku ngingo yo kunyica. Barasitura imiryango bakinjira mu mazu bakarasa abantu. Kuba umuyabaga vyatuma bakwica. Jewe barantwaye. Narabonye ibiziga 10 birambaraye kwibarabara mbako. Bamwe nari ndabazi. Icankishije nuko nari mfise amafaranga makeya mu mufuko, baca bambwira ngo ngende. Twari twamaze gushika muri Rohero, bakanyemerera ko nubwo bondeka ntaharokoka kuko hari uwundi murwi utandeka. Nahamaze umwanya muto, mu nyuma nca mpungira mu mahanga. Uko akaba ariko yibuka. Abagenzi biwe benshi barishwe. N'ibivugwa n'uwo acibuka amasura y'ababugururiye umuriro ku basivile harimwo abamama. CR ni uwundi murundi yahungiye mu gihugu kibanyi. Inyuma y'ubwicanyi bwo kuwa 12 Kigarama 2015 yarahatswe gupfa. Ndemeza ko nari mu bakoze kirya gitero. Twavuye kumutakura tuja gutera ikambi ya Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Twinjiyeyo hatana ingorane n'imwe tugize. Twarafashe ibigwanisho bimwe bimwe imbere yo gutakaza ibitari bike. Ndibuka amajambo nabwiwe n'umukomando wacu mu gutwi: mugenzi, baduhwikiye, umwe wese yibeko. Niho twaca duhunga dusubira inyuma. Uwariko haratwereka inzira yiciwe aho nyene. Nanje naracitse kw'icumu, banteye igisasu ntezwa ntoke. Narasimvye urugo nsimbira muri karitiye y'Icenda, nca ndambura impuzu nari nambaye za gisirikare. Ndemeza ko koko tutigeze dufata umwanya wo kwiga impinduka za gisirikare zishobora kuba. Bamwe mu ndongozi imbere bari banse ko hakorwa ico gitero, babona ko ari ukwiyahura. Abakomeretse baciye basongwa ubwo nyene, bamwe bahambwe mu binogo rusangi. Uko akaba ariko bivugwa n'uwo avuga ko hatazosubira kugaruka mu gihugu c'amavukiro. NM we aracaba mu Burundi, muri imwe mu makaritiye yo mu bumanuko bw'igisagara c'ubudandaji. Ndazi ku mutwe ikinogo rusangi cahambwemwo ibiziga bishika 10 haraye habaye ayo mabi, bazanywe n'ikamyonete ya meri canke ya komine. Nta muntu n'umwe yari yemerewe kwegera aho hantu. Ariko mu nyuma narahagiye ku mugoroba. Ivu ryari rikiri ribisi. Nihagera nzokwerekana ico kinogo. Hariho abandi bazi kumbure ico kinogo rusangi ariko batubahuka kubivuga. Ndata umutwe umwanya wose nibutse ico kibanza cavumwe. Ivyo ni ibivugwa n'uwo yabuze abantu benshi uwo munsi. Narabonye ibiziga bishika 10 mu Nyakabiga hagati mu gisagara ca Bujumbura. Igihe nariko ndahunga nerekeza ku Mutanga mu buraruko bw'igisagara, narabonye ibiziga vyinshi n'amakamyonete yaratwaye ibiziga. Mwene wacu nawe yabonye kandi abariko barahambwa gihutihuti abashika 10 mu Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura. Uko akaba ariko vyibutswa n'umwe mu bayabaga yacitse kw'icumu ku wa 12 Kigarama 2015 yahungiye muri Uganda. Impunzi z'abarundi zahungiye mu karere zirababazwa n'ukwikwega k'ubutungane. Basaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha gusohora imitahe kubikekwa ko bakoze ubwo bwicanyi, bakaba bemera ko bazotanga intahe nibahamagarwa n'iyo sentare. Muri Kigarama 2015 amakambi 4 yo mu gisagara ca Bujumbura n'iyindi imwe yo mu ntara ya Bujumbura yaratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Ivyo bitero vyakurikiwe n'ukwivuna, haraseseka amaraso mu makaritiye yo mu gisagara ca Bujumbura be no mu makomine y'intara zari ziyamirije ikiringo ciyamirijwe c'umukuru w'igihugu umuhisi Pierre Nkurunziza. Igisirikare ico gihe cari cavuze ko hishwe abantu 79 ku ruhande rw'umwansi, hicwa abasirikare 4 n'abapolisi, hanafatwa 45 muri abo bari bateye ayo makambi atandukanye. Nta matohoza namwe harakorwa gushika ubu ku bwicanyi bwakorewe urwo rwaruka inyuma y'ibitero vyakozwe i Mujejuru mu ntara ya Bujumbura. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika w'ico gihe Valentin Bagorikunda yavuze ko hari abagwanyi 7 bishwe ku buryo burimwo igipfungu.
agatomora ko amatohoza yuguruwe ku ntwazangabo mu gipolisi no mu gisirikare. Kuva ico gihe nta na kimwe kiramenyekana kijanye n'izo dosiye zibiri. Abegereye umugambwe uri ku butegetsi bama bagiriza abatavuga rumwe na leta n'igice c'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kuba barahenze urwaruka mu kubasuka ku gisirikare kibizobereyemwo mu ntumbero yo kuronka ivyemezo vyo kwagiriza indongozi z'Uburundi amabi y'agahomerabunwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama nyene ukabandanya ushikirwa n'ano makuru mu buryo butosoye kandi butomoye kandi nyene kamwe ku kandi. Ugire ibihe vyiza.